mwese muko murabikurikirana muherereye. Ni ca kiganiro nyene canyu mumenyereye cyo kwiga Bibiliya biciye mu ndongozi y'abakuze. Reka imbere yuko mubandanya mudukurikirana ndabasabe kandi ndabagore mu vyonde aho hantu handitse subscribe, kandi nyuma yaho muce mufyonda kandi naho hantu hari agakengeri kugira ngo ibiganiro vyose muzokwame mubikurikirana atana kimwe musimvyemwo. Reka kandi rero ndabaha ikaze, turi ku cigwa ca 13 umuntu agiye kubashikiriza ni mushiki wanyu Irsire Keza. Reka imbere yuko dutangura kino cigwa tumanze twiragize Imana. Uragororoka data twese uri mw'ijuru, we wamyeho uriho kandi uzokwamaho, wewe uvyagiye ahera mw'ijuru hategwa niho zikibikirize zihanye izina ryawe ryubahwe. Tugomba twige amwe mu majambo yawe, turakwinjiza kugira ngo utuyobore utahuze mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Tugeze ku cigwa ca 13 no munsi tuzakuraba intangamarara yaco. Ico cigwa nico kirangiza igitabo twari tumaze amezi atatu twiga. Igitabo cari gifise umutwe wacu uvuga ngo ni gute ivyanditswe bisobanurwa. Uyu munsi naho dufise intangamarara ifise umutwe wacu uvuga ngo kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Nkabibutsa mwese ko turi ku itariki 20 Ruheshi 2020. Baraduhaye isomo ryo gufata ku mutwe canke isomo ryo kwisunga muri ino ndwi tuzomara twiga, iboneka mu gitabo nk'uko canditswe na Yakobo igice ca mbere. Yakobo igice ca mbere ku murongo wa kabiri. Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 22 murantunga. Ku murongo wa 22 havuga ngo kandi mube abakora ivy'iryo jambo, nimube abaryumva gusa mwibesha. Yakobo yari karaduhanura kugira ngo igihe cyose twumvise ijambo turishire mu ngiro. Umuntu yumva ijambo ntarikurikize yamugereranije n'umuntu yiraba mu cirobe hanyuma akagenda haheze umwanya muto cane akibagira ukwasa mu maso. Ariko ngo uwitegerezwa ivyagezwe bitunganye gose ari byo by'umwidegemvyo akabishishikara, ataruwumva akavyibagira ariko akabikora, niwe azohabwa umugisha mu vyo akora. Rero nshuti bakundwa, ni kenshi tujya gusenga, ni kenshi twumva amajambo, ariko ni gake uzosanga ivyo wumvishe ubikurikije. Rero uyu munsi duhamagarirwa kugira ngo dukurikize ivyo twumvise, ntitube gusa abantu bumva ntidukurikize ivyo twumvise, ahubwo bigaragara yuko ijambo twaryumvise hanyuma tukarishira mu ngiro. Baraduhaye amasomo yo kwisunga cyane muri ino kugira ngo tuzobashe gutangura kino cigwa. Baraduhaye kandi isomo riboneka mu cete nk'uko Pawulo yandikiye Abifilipi igice ca 2 ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 16. Nuko rero nkunda nk'uko mwami muganduka aba ariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya murinda agashitsi, yamara siyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize, kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibihimbara. Mukore byose atakwidodomba ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke agahore, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi, abo mubonekeramwo nk'amatara y'isi. Mwerekana ijambo ry'Imana kugira ngo mbone ico nzokwirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi ntatamijwe n'ubusa. Pawulo yari karabwira Abifilipi ngo ubwo akiri kumwe nabo, inzira yaberetse, ibyo yabigishije byose bazabikurikize. Na cane yabatumirira kugira ngo babe umuco aho bari baherereye, kuko amajambo menshi barayumvise Pawulo yababwiye, yari karabibutsa kugira ngo ntibazoyumve gusa ntibayakurikize, ahubwo baze bashire mu ngiro. Nk'uko tubona uyu mutwe w'ikicete catubwiye amakiza akabonekerwa mu ngeso z'umuntu, biragaragara ko ushobora kuvuga ngo uri umukirisu ingeso zawe bitagaragaza neza ko uri umukirisu, kandi haranditswe ngo muzobamenyera ku vyo bama. Nta giti ushobora gutera c'umucungwe ukazana indimu canke ibindi bitandukanye,
kuko iyo uvuze yuko uri umukristo byari kuba ngombwa yuko ibyo uvuze aba ari ibyo ukora. Nuko rero ntibikwiye yuko umuntu aba hagati na hagati, bisaba yuko ubira canke ugakonja. Uhoraho wenyene niwe yivugiye ngo kudakonje canke ngo ubire kugira ndakutabe. Reka rero tube abantu bukuri kandi mbabara ba Kristo bakurikize ibyo bavuga. Reka turabe ikindi cete baduhaye gishobora kudufasha muri iyi ndwi, nk'uko canditswe na muganga Luka igice ca 4 ku murongo wa 4. Turabona ikindi cete baduhaye canditswe na muganga Luka igice ca 4. Aha anye n'igihe umugwanizi yari karagerageza Yesu Kristo yaramaze amajoro 40 yisonzesheje. Niho rero guhura n'umugwanizi. Satani yaramugerageje ubwo yarabona yuko ashonje, amubwira ngo nimbura umwana w'Imana koko hindura iri buye rihinduke umutsima. Ariko ndashaka twumvire hamwe twese ingene Yesu Kristo yamwishuye. Yesu Kristo aramwishura ati vyanditswe umwana w'umuntu ntatungwa n'umutima gusa. Satani canke se wa mugwanizi ntiyarangirije ngaho gusa, yarabandanije amugerageza. Ubwo yamujanye amwereka igisagara ci Yerusalemu, amubwira ati niwafukama ukansenga igisagara cose kiraba ici wawe. Ariko Yesu Kristo yamwishuye kandi ati vyanditswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe aba ariyo usaba yonyene. Satani ntiyahereje ngaho gusa, yarabandanije amujana ku musozi Yerusalemu mu gatwe k'urusengero, aramubwira ati niwaba uri umwana w'Imana ikororere hasi nk'uko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame, kandi ngo bazokuramira mu maboko yayo ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Ariko Yesu Kristo wewe yamwishuye ati vyavuze ngo ntukagerageze Imana, ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Nk'uko tugerageza kubibona muri iki kiganiro cabaye hagati ya Yesu Kristo hamwe n'umugwanizi, Yesu Kristo ntiyigeze yishura bivanye n'ukungene we ibintu avyumva, ahubwo nk'uko mubibona ahantu hose yakurikije avuga ngo handitswe ngo. Bigaragara ko yakurikije ivyanditswe. Mbega iyo uriko uraharira ku bijanye n'ivy'Imana canke uriko muraganira n'umuntu ku bijanye n'ivy'Imana, uhora wishura gute? Umumenyero w'abakristo w'abadventiste b'umunsi w'indwi twese turabimenyereye, kenshi twisunga ivyanditswe. Mbega ko tugiye kubona akaga gaheruka muri iyi minsi iri imbere, uzovuga ngo handitswe ngo utigeze usoma ijambo ry'Imana? Bakundwa, ubu bikikunda yuko dutunga amabibiriya yacu, duhamagarira twese kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo ico gihe c'akaga nicashika tuzobashe kuvuga ngo handitswe ngo, tuvuge ibyo twasomye. Baraduhaye kandi n'ayandi masomo aboneka mu mazaburi atwereka yuko nubwo turi muri iyi ntambara, muri iyi bigeragezo, dufise umuturwanira kandi akomeye cyane yanesheje byose n'icaha arakinesha, ubu nawe akaba ari Yesu Kristo. Rero nshuti bakundwa, ntidukwiye kwiganira igihe cyose, ariko twamenye ijambo ry'Imana tukaribika mu mitima yacu, tuzoshobora kuronka ibyo dusubiza mu gihe duhanganywe n'ibibazo. Reka turabe iyindi somo baduhaye yo kwisunga riboneka mu gitabo nk'uko Pawulo yandikiye Abikolosayi igice ca 3 ku murongo wa 16. Abikolosayi igice ca 3 ku murongo wa 16 haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmbire Imana mu mitima yanyu mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Aha Pawulo yariko arabwira Abikolosayi kugira ngo muri ico gihe babike ijambo mu mitima yabo. Mu by'ukuri iyo ufise ijambo mu mutima wawe ntuzokwifuriza mugenzi wawe nabi, nuko Pawulo yababwiye ati muhanurane, niwabona mugenzi wawe agiye mu makosa uzokwihutira cyane kumuhanura, kuko iyo ufise ijambo mu mutima ugerwa n'urukundo. Turabona umusomyi nawe ibyo yakubwiye muri iki gitabo c'indongozi, uburyo bwiza bwo kwiga Bibiliya ntaco bwomara igihe tutiyemeje kugendera ico twiga mu vyanditswe. Ikibereye mu kwiga muri rusange ni naco kibereye mu kwiga Bibiliya ubwayo.
ntimwiga mu buryo bubereye mu gusoma no kumviriza gusa, ariko ni mu gushira mu ngiro ivyo muzi. Mu by'ukuri ibyo tuzi ni byinshi kandi ibyo twumvise ni byinshi, ariko kenshi usanga turiko turakora ibitandukanye n'ibyo twize. Benshi muri twebwe imbere y'uko twemera Yesu Kristo umwami n'umukiza, twaravugije ibiganza byacu hejuru, ibiganza by'ukuryo, kugira ngo twemeze neza ibyo bari baratubwira ko tuzobikora tubishire mu ngiro. Ariko inyuma yo kwemera Yesu Kristo umwami n'umukiza, ni bake ibyo bintu babyibuka kugira ngo bashobore kubikurikiza. Rero nshuti bakundwa, igihe cyose uzoja gusenga, dusaba Imana kugira ngo ibyo wumvise igufashe ubishire mu ngiro. Umwanditsi yarabandanije avuga ngo ukugamburuka mwene uko kugurura inzu yuzuye ubutunzi bw'imihezagiro y'Imana, kandi uko kugamburuka kudukwegera mu nzira nziza yo guhinduka ngo twongereze ubutahura n'ubwenge. Igihe tudashatse kumvira ku ijambo ry'Imana, ntidushire mu ngiro ibyo twize, ntituzokura, kandi abatwiheza ntibazotahura kubera uburyo tubaho butangaje n'amajambo yacu. Mu by'ukuri nk'uko mubizi, kugira ngo umuntu akure n'umwana muto nuko aba yafunguye neza. Rero n'ijambo ry'Imana birasaba yuko umuntu arifungura neza kugira ngo akure. Umuntu arashobora kubaho imyaka myinshi mu rusengero, ariko ugasanga ni igikuri mu bya mpwemu. Sinabifuriza kuba igikuri mu bya mpwemu, ariko guhera uyu munsi notumirira mwese kugira ngo mwige ijambo ry'Imana, kugira ngo mukure mu ijambo ry'Imana. Yarabandanije umwanditsi avuga ngo dukurira mu buntu n'ubwenge biciye mu byitegererezo bitumyengeteramwo, bitwigisha icari co kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Nta karorero keza karuta ubundi, nta n'inkomezi zoduhimiriza nka Yesu Kristo yaduhaye akarorero ko gukurikiza, yabayeho mu bwuzure n'ubugombe bw'Imana. Inondwi tuzokwiga ico bisobanura kubeshwaho n'ijambo ry'Imana no kugendera munsi y'ububasha bwayo. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Mu by'ukuri nobatumira mwese kuzokurikirana ibindi vyigwa bizokurikira, kugira ngo ushobore gutahura neza ico bisobanura kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Ushobora kwibaza ati mbega birakunda yuko umuntu abeshwaho n'ijambo ry'Imana? Twabibonye mu ntango igihe Yesu Kristo yishura wa mugwanditsi amajambo yose yamwishuye, kandi turabona yuko by'ukuri bishoboka gukunda yuko umuntu abaho abeshejweho n'ijambo ry'Imana. Rero nk'uko nabibabwiye, cyari cacigwa cyo kwiga Bibiliya biciye mu ndongozi y'abakuze. Reka imbere y'uko turangiza manze twiragize kandi Imana. Uragororoka Data wa twese uri mu ijuru, mu ntango y'iki cigwa twagusabye kugira ngo ubane natwe, none muvyeyi mwiza urabikoze, izina ryawe niryubahwe. Uhora Mana nzima, tubonye amajambo menshi cyane, kandi iyi minsi yose igihe twumvise amajambo yawe turatsindwa, none n'ubu duhejeje gutsindwa. Turakwinginze kugira ngo igihe cyose tuzokumva amajambo yawe uduhe korosha umutima, kugira ngo tuzoyabike mu mutima amajambo twumvise, hanyuma tuyakurikize. Hezagira abakurikirana bino vyigwa, uhezagire n'ababitunganya, hanyuma twese kuri wa munsi uzoboneka kwicu tuze tubisanganire mu izina rya Yesu Kristo tubisabye.